Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mu ntango jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Dusangire ijambo rivuga ngo jambo n'igikorwa kidasanzwe cyamuzanye. Haraheze imyaka irenga 2000 twumvise amakuru y'umugabo yitwa Yesu Kristo. Ayo makuru yaramamaye mu isi yose, na twebwe ba kino gihe ayo makuru turayazi nubwo haheze imyaka myinshi. Uca wumva yuko uwo jambo ndiko ndavuga yaje ari udasanzwe, kandi uwo ngo kuva ibintu byose bitarabaho wewe yarariho. Yirumva yahoranye n'Imana kandi yaje ari Imana. Ariko usomye ku murongo wa 14 muri ico gice nyene haravuga ngo yambaye umubiri abana natwe. Urumva yigize umuntu abana natwe kugira ngo ashobore gucungura umwana w'umuntu. Erega ntibyari gushoboka, kandi nico gikorwa ca nyamukuru kidasanzwe cyari kimuzanye. Yarazanwe no kugira ngo acungure umwana w'umuntu, amukure munsi y'ububasha bwa Satani. Imana ishimwe yuko uyu munsi tutaganzwa na Satani. Yesu yaraje kugira ngo adukure munsi y'ububasha bwa Satani, nitwongere kuba baja biwe. Muntu uri kuranyumviriza, nagira ndakubwire nimba uyu munsi hari ivyaho uri kuragenderamwo byanse kuheba, uracari mu buja kwa Satani. Ariko reka ndakwibutse yuko Yesu yaje kugucungura, niwe yaje kurondera. Nk'uko Luka yavyanditse mu gice cya 10 umurongo wa 19 aravuga ngo umwana w'umuntu yaje kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Yaje kurondera wewe ukiri mu busambanyi, yaje kurondera wewe uri kuriba, yaje kurondera wewe ukiri mu biturire, yaje kurondera wewe uri mu bwicanyi, yaje kurondera wewe uri mu vyaha bitandukanye. Yaraje kugira ngo akurondere. Rero ntumube kure, ariko muha ubugingo bwawe abuganze. Yesu kandi yaratanze ubugingo bwiwe kubw'incungu ya benshi. Ninde wundi muntu yokwemera kugupfira? Abakundana hari igihe bavuga ngo nzogupfira, ariko nta muntu numwe ashobora gupfira uwakunda. Nta numwe. Na jewe hari igihe ndavyiyumvira, mbega nopfira abana banje ngasanga vyongora, kandi n'abana banje vyobagora kumfira. Ariko Yesu we yaratanze ubugingo bwiwe ku bwacu twese, kandi ivyo rero yabikoze tukira abanyavyaha. Naho vyugariye, naho yakoreye igikorwa kidasanzwe, yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu twese tukira abanyavyaha. Womengo turabagororotsi vyokoroha, ariko yadupfiriye tukira abanyavyaha. Murumva yakoze igikorwa kidasanzwe. Si ivyo vyonyene, yaraje aduhuza n'Imana. Twari twaratandukanye n'Imana, aduhuza n'Imana. Mbere si ivyo gusa, aca twinjiza mu muryango udasanzwe w'Imana, ugabwa n'Imana, uganzwa n'Imana, duhinduka abana b'Imana. N'umuntu wese yemeye akamwizera akamwakira aca ahinduka umwana w'Imana. Ariko hari ikindi gikorwa kidasanzwe yakoze, yaje gusangangura ibikorwa vya wa mugwanizi. Naho wundi muntu numwe, naho yoba afise ububasha bumeze gute, yoshobora gusangangura ibikorwa vya Satani, ariko Kristo Yesu yarabisanganguye. Uyu munsi tugendera mu ntsinzi yiwe kuko yasanganguye ibikorwa vya Satani. Nuko rero wewe uri kuranyumviriza, umugumbira uwo Yesu Kristo, umwakira kubera umwami n'umukiza, kuko yazanwe n'igikorwa kidasanzwe ku bwawe. Yaje kurondera wewe, arifuza yuko munywana, umuha ubugingo bwawe akabuganza, kugira ngo ashobore kugukiza uve no mu bubasha bwa wa mugwanizi. Nuko rero cyo turi kuranyumviriza, ndizeye neza yuko uyu mwami yamamaye, yazanwe n'igikorwa kidasanzwe, ko ugiye kumwakira akaganza ubugingo bwawe. Ni ku neza yawe kugira ushobore kuba mu mwidegemvyo. Imana ibahezagire.